Hello, nizera ko mumeze neza cyane, nizera ko weekend yagenze neza nanje ni bon. Mushaka amaza kumbaza ama commentaire. Nkaba ndabaye ikaze muri ca kiganiro canyu personality on your screen. Ni jewe nyene nta wundi ni Dodi. Ku muntu abonye personality ijya mbere ni ikiganiro dutumira jeunes entrepreneurs ba hano iwacu kugira batuyagire kuvyerekeye business zabo ibyo basanzwe bakora ndetse banaduhe n'impanuro guys kuri entrepreneur yatumenye ko tushaka entrepreneur natwe. Rero uno munsi twagendeye umu jeune entrepreneur wani wacu nkomeje kubabwira tukaba tuza kuganira nawe kugira atuyagire kujya asanzwe akora. Don't swipe mugumane natwe, let's go. Ndabahaye ikaze. Murakoze cyane. Mumeze neza? N'amahoro ko. Mwokwitondera abatabazi. Ego nitwa Niyungeko Pierre Claver aba mfise imyaka 33 nkaba nubatse mfise abana babiri abantwara ishirahamwe ari je naritanguje yitwa Massive Dynamic Company aba ego nibaza ko Okay, Pierre Claver no muntu akunda iki yankiki? Ikintu ca mbere ndanga ubunebwe nkaca nkunda ibikorwa Okay, amashure yanyu mwahereye hehe mushitsahe university? Je natanguye primaire niga ruguru mvuka mu ntara ya Bururi muri commune Matana. Natanguye niga kuri primaire ahantu bita mu Gutwe, niho nashitse mu wa gatandatu. Amashuri yisumbuye nayabandanirije mu Kinama kuri lycée municipal de Kinama. Amashuri supérieur guhera mu w'icumi gushika guheza ya secondaire na yize kuri lycée Notre Dame de Rohero mu bisata c'indimi. Canja kwiga kuri Université de Lac Tanganyika mu gisata ca statistique ndahiga imyaka 2 haracamo utugorane sinawuheza uwo mwaka niwo ndiko ndategura kuja gusubira kurangiza kugira ngo mpeze university. Okay. Igihe mwavuga ati ko mwahagaritse mugiye gukora akazi canke byarabaye ngombwa yuko mpagarika nkabanza nkakora akazi kubera nari namaze gufata umushinga wo gushinga urugo. Ca ndabona ko kwiga ariko ndakora akazi bitonyorohera kandi mfise umuryango. Mwavukiye mu muryango umeze gute? Twavukiye mu muryango w'abantu baciye ubwenge kandi bakunda ibikorwa. Mvuga baciye ubwenge kubera mbona bakuru banje ku mashuri ntibigeze bananirwa na je sinigeze nanirwa mu byo nagenda ndakora byose twararonkamwo umwimbu. Mutama wanje umupapa atuvyara yari umuntu akunda ibikorwa nawe nyene we ntiyize mugabo yaratwigishije aradushikana kugeza aho dukunda dushika tugaheza amashuri. Muri uwo muryango harimo abakobwa n'abahungu, uri umwana wa kangahe? Harimo abakobwa 2 n'abahungu 3 ngira 4. Kandi twese twarasohotse twarubatse ingo zacu. Okay. Kuba umu entrepreneur kuri mwebwe mwibaza ko ni talent canke bibaza ko ari bya bose canke hari abo byagenewe nkuko benshi bakunda kuvyibaza? Kuba umu entrepreneur si bya bose nabo byagenewe. Kubera kuba umu entrepreneur ni kuba niyo capacité uba wararemanywe yo gushobora kwikorera umutwaro fardo yo gukorera abandi bivanye ndiko ndabajewe mu byo ndiko ndakora. Umu entrepreneur ntumuba kubw'inyungu ziwawe gusa ni kubw'inyungu za benshi ndetse n'iz'igihugu. Uribaza ko vyiga canke ibintu umuntu uvuga ati arabivukana uko nyene? Umu entrepreneur ntivyigwa. Nico gituma kenshi nizya nama z'ama motivation bavuga ukuntu ibintu byatanguwe n'ibiki ntivyigwa. Ni ikintu ni destine yawe yo kuba entrepreneur kuko hariho abantu baremewe muri destine yabo gukorera abandi kuba abakozi b'ama entreprise. None bose babaye aba entrepreneur bakavyiga abakozi boca bavahe nabo? Okay. Madiko Mutwara yatanguye gute? Yatanguye ryari? Madiko Ntwara yatanguye mu mwaka wa 2017.
natanguye kugira icyo cyumviro cyatanguye kunzamo ndavyandika ibintu byinshi mu bipapuro rero abantu barambona bakavuga ati wowe urasara bakabona amamiliyoni nzoba ndiko ndaharura ukuntu ibintu bizogenda biraba n'ubu biracanditse iyo ndiko ndabiraba naje ndatangara yatanguye muri uwo mwaka nyene ukuntu yatanguye kubera Mutama yari asanzwe ari umuntu akora imyuga yo gusudira jewe narabibona mugabo kubera twakoresha amatelefone agezweho iyo ndiko ndaraba ibijanye na sudire narabona ibintu bakora muri sudire Mutama adakora narabona nk'amameuble yo muri sudire amasara manje ibitanda mugabo Mutama yakora imiryango iyo mvuze Mutama mbashatse kuvuga papa wanje ivyo bintu rero nkabona ntabikora nkaca mvuga reka je ibi bintu nze ndabikora naza ndakora nza ndempima amafoto nkaza ndayereka abantu niburya je aka kantu ushobora kukagukorera nkaca ngenda nkakoresha muri atelier yiwe nkakora bwa buhinga nabona nkaca aba aribwo ngurisha niko natanguye. Okay, tukingaho nyene Madiko hari abantu ngira boba bariko baribaza Madiko itanga service izihe n'izihe? Madiko itanga service zo gukora amameuble yo mu mazu turakora ibintu amameuble akoze muri sudire mu vyuma turakora akoze muri bois amasara manje bijya byose ubona turakora amasara manje masalon yo mu nzu sitting room dining room tukaja dukora n'ibikoni bijya bikoni bigezweho ushirako amamarbre ushirako granite ibintu nk'ivyo nyene tukakora n'amatable de bureau nk'izi table mubona tuba dukoresha twebwe ngaha nitwe tuba twarazikoreye n'ubu bubati mubona nitwe tuba twarabwikoreye. Ugaruka rwinshi novuga ati urahejeje amashuri canke novuga baba bakiko bariga bize université ama université benshi baba babona yuko imyuga ari ubuzi bw'abantu bwokora abantu batize canke sinzi mwebwe ni gute mwisanze muri uwo mwuga na cane yuko mwari mwize université mwisanze gute muri uwo mwuga? Nisanze muri uwo mwuga kubera nabona iryo banga nari nararihishuriwe ko umwuga niko kazi ka mbere kadapfa ngo gasaze ngo gapfe iyo uzi umwuga naho uja mu kindi gihugu naho wowe uri byerenze ukavuga uti ndazi umwuga baraguha akazi. Iyo niryo banga nahishuriwe nabonye kuja mu mabiro kurondera ubuzi cyo gupostira mu hantu kanaka nabonye byombera bito gusumba kumenya umwuga. Rero abo bantu biyumvira uko yuko bikorwa n'abantu batize ni nayo mpamvu igihugu cacu twisanga muri ibi bihe dusanga atama-industrie ahari menshi ata bintu biko biratera imbere kubera abantu bize baratinya kubikora barabisuze estima mugabo nivyo bihishijemwo iterambere ry'igihugu ndetse n'imiryango. Okay, tukingaho nyene bon ego mwavuze ibintu vyo mu Kirundi muge karu kubaza bana mwebwe igihe mwiyumvira iyo ide mwari musanzwe muzi kubikoresha n'intoki zanyu canke mwiyumvira ati oje nzokwangaje abantu babizi babikora cyane? Jewe mbere niyo ngerageje jewe mfise hariho ide niyo ndakubwije ukuri sinari nzi kubikora jewe mugabo narashobora kubona ico umuntu ntegerezwa kumwereka kugira akore ide ukuntu ategerezwa kubikora kandi uzi kubikora atandose jewe ashobora kubikora neza kandi naragerageje kuvyiga ngo bari cenza ndavyikorera biranga mugabo kubijanye no kubikora ukora devis gukora ama plan gukora uko ibintu bigenda ivyo onye sanga ndi ari je seruka ni kuvuga umuntu wese rero arafise impano ziwe ni n'abantu benshi nico twagiye turapfa bakaca banyita urya ntazi gukora abakozi banje bakaca bavuga ngo umuntu azaratwara amahera nkaje yose atavyakora nkaca mvuga none ko atavyo kora we turaba ntaguhaye igicapo nkamubwira ngo ndakugide ushobora kubikora. Rero ubwo nico gituma impano ziratandukanye. Natubwiye ko Madiko yatanguye mu 2017 mu 2019 entreprise yabaye fondée hama sinzi ko hari ayandi ma entreprise locale ico gihe mwebwe mwatanguye akora ivyo bintu hari nk'ibyo by'ibyuma barabikora menuiserie barazikora byinshi barabikora twebwe tugerageza kugira innovation n'ukuntu tugaruta no client no guhura n'ama-challenge yo muri ivyo bintu sino basanzwe hari abandi babikora muga tugerageza kuzana ikintu gituma
dutera imbere kandi duteza imbere n'abantu turiko turakorana. Nkiri ngaho nyene iyo entreprise uhejeje kuyikrea uragiye hanze ku isoko usanze hariyo concurrence y'abandi bantu, mwebwe ni gute mwashoboye gushobora gusigurira abo bantu yuko produit yanyu ariyo nziza gusumba y'abandi? N'akahe kabanga mwakoresheje? Iryo banga mbere nashaka ndaribabwire nubwo kenshi bibujijwe kuvuga amabanga ariko jereka ndaribabwire. Ama réseaux sociaux y'amatelefone abantu benshi barayanjangwako, harimwo akabanga ko gutera imbere. Je nta yindi ntuze nakoresheje, nta kindi kintu nakoresheje, mugana nasanze hari ikintu abantu batariko barakoresha mu rudandazwa n'amatelefone. Jewe nashira kuri telefone nka create page, nkaze mbona umuntu ntaza arantelefone ngo ibi bintu urashoboye kubikora, sana tugerageze. N'ubu bakaca baza abakiriya rero benshi ubu kubera ino kumenya abakiriya bagiye, ubu abantu benshi bari mu matelefone, baravuye mu mamagazi. Abantu basanze mu matelefone urabaha ibintu, niho hari abakiriya. Rero abantu benshi mu rudandazwa ariko barakora ubu ntibazi y'abakiriya bari. Je rero nahishuriwe iryo banga y'abakiriya bari, kuko nta mwanya ushobora kurengana utabonye umuntu ari kuri telefone. Haraho rero aza kugwa kuri ico kintu cawe, kaca asanga yaragakeneye, aca abona inimero, aca gutelefone, bivanye rero n'ukuntu muza kuganira, amahero yatora. Mwaba mwatanguje imitahe ngana gute niba atari ibanga? Zero. Oya. Ibi bintu by'igifundi, umutahe wa mbere n'ubwizigirwa. N'ubwizigirwa, umaze kugira ubwizigirwa n'abari hanze barakurondera kuko baza barakukomanda kandi ukora mu mahera. Umukiriya yashimye ico kintu uzibona guhaye avance. Turacafise amahirwe twebwe, umukiriya w'umupartikiriye aca guha avance 50%. Umaze gukora ukageza hagati, uramushobora kumutelefona kakantu kawe ngo karabe, akaza karaba akaca kongera yandi. Ubu niwo mutahe, ubwizigirwa. Madiko ubu ifise abakozi bangana gute? Ubu turafise abakozi 6 bahembwa ku kwezi, bahembegwa muri banki, n'abandi bahembwa bakora bavuga bati jewe ibintu byo ku kwezi ntavyo nkeneye, ngo mba duheze nkoza kanca ntaha, nkoze ku munsi ca ntaha, bashika nka 4. Donc ubu tugeze ku bakozi 10. Abakozi 10. Muri abo bakozi 10 vu ko ari ibintu vy'imyuga kandi novuga ati umva kera notre société yamye ibiha abantu b'abagabo cyane, mu bari nk'abakenyezi. Abakenyezi nico kintu ca mbere ndiko ndiruka ko kugira ngo ndabashiremo. Harabaza bakaca bumva birabaremereye ivyo wabo, bakagenda nkagerageza kubakonvenka, bakaca bagenda bikabananira kubera endurance cyangwa persevera. Mugabo ni ikintu ca mbere ngomba numva mfise ku mutima cyo kuzoshiramwe abakenyezi. Abantu cyane bakunda kuba bari defavorize muri iyi myuga, hariho n'ibimuga, ushobora gusanga yo ushobora gushona nko ku bintu by'amasalo dukora, ushobora gusanga yo ushobora gusiga irangi, nk'ivyo byose abo ndakenera kuzobashiramo. Mugabo kubera ari ibintu bitwara uburyo bwinshi kugira ushobore kucuza urabafasha batera intege, nasanze bisaba ko ndindira mu gihe nzoba naronse uburyo nkabashiramo kugira ngo ndabigishe abantu cyane bari defavorize, kuko hanini nkuko ishiramwe ryacu ari Massive Dynamic. Jewe vision yanje ni ngomba kubona abantu bariko barakora un monde sans chômage. Ubushomeri ndabwanka vema, bagomba kubona n'abantu bari defavorize bariko barakora. Voilà. Uravuze yuko ushaka gushamo abantu bari defavorize. Est-ce que hari experience y'umuntu umwe canke babiri boba umaze kugerageza ugashiramo nko par exemple ukaraba yuko bishobora gupasa? Naramuzanye no ku ma réseaux sociaux byaraciyeko. Yari afise ukuboko kumwe, ndamuzana ndamwereka wewe nzogukoresha ibikorwa bibayabaye, ugume hano ukore, ureke kuguma uja mwibarabara gusaba. Ndamuzana ndamugurira n'impuzu, ndamufata neza. Muciriyemo yarafise imyaka ingahe? Yarafise imyaka 17. N'ubu mu mabarabara ndaza kubereka ifoto yiwe, muzomusanga ngaho mwibarabara ariko arasaba. Iyo mbonye baca yiruka, mwana ari namuzanye ndamubwira wiyumve uje muri family, ndakwigisha akazi, ntuzokora ibintu bikuruhisha, mugabo abantu babone kuri kurakora, we inspire abandi. Aca ariruka vraiment, aca aragenda. Niyo experience nagize, ndavuga nti
birakenewe yuko umuntu aba yabipanze neza akaronka abamufasha kugira ngo ntibagire naho baja mu gihe umuntu aba yabazanye. Okay. Mwebwe kugira ico nyuma zakari iki kiba difference na entreprise zisanzwe zikora n'ibikora zihari ubunye n'ubunye mwebwe yiwanyu zikora? Jewe ikindi difference n'abandi ma entreprise n'ukuntu ufata abakozi, ukuntu ufata abakozi n'ukuntu abakozi nabo bategerezwa kwifata imbere yanje. Ko nari ngeze gukorera mu ma entreprise atandukanye narabonye ingorane abakozi bafise. Abakozi imishahara yabo usanga bahembwa nabi vraiment. Jeha ko umukozi abura amahera mfumambura. Iryo banga nararimenye. Kuko nimba ngomba ko abantu badashomera tegerezwa kwitanga ku bwabo. Hako umukozi abura mfumambura. Rero kuri uko guhemba abakozi neza biratuma ngarda abakozi bakora ibikorwa vyiza, hanyuma nkaca n'abakiriya banje bakaca tuba fidele, bakaca baza barakoresha ibintu kubera bya bintu nabahaye ari vyiza, baguma bakomanda nkaca ndonka clientele. Kuko ndamaze kubona mu entreprise menshi abakozi bariyumva ko bafashwe nabi, ukaca usanga umukozi yarateje imbere umubosi yaduze, umukozi aracagenda n'amaguru, aracakubititse, umubosi ariko araduga ariko arubaka ama etage, umukozi swata caja gushinga ivyiwiwe akagenda nagutwaye n'abakiriya akacaza kubikora ku mahera make, akacaja gukora ibindi vyiwiwe, ukaca usanga hashinzwe ubuntu bwinshi bw'ubu entreprise. Je mu gihe hako umukozi yisanga muri ivyo bintu ndamufasha nkamwereka, mu gihe mbona hariho ikintu ariko arazana muri entreprise akazararonka ica kwiriye. Voilà. Muravuze ko mwakoze mu yandi ma entreprise, mwakoze igihe kingana iki? Bo entreprise hariyo nakoze mu myaka 2. Nakoze mu myaka 2, naragize ama experience mu bijanye muri automobile bijya bakora ama menuiserie. Hose narakozeyo niga apana menuiserie plutôt nous mécanicien. Ivyo byose narabiciyemo, narakora mu entreprise n'importe imiduga nkaja kuyizana Dar es Salaam, ari umushoferi maze gukora ubuzi bwinshi. Nari nabaje umutaye mwatanguje muvuga ko mwatanguje zero fombu mugabo sinabaye convaincre. Ni hari soutien muri famille mwararonse canke? Oya, soutien muri famille oya. Ntabwo nayironse kubera ni igifundi niko ikuntu igifundi kimeze nk'ubu jene naciye kuri ama réseaux sociaux. Soutien muri famille ryari izina ryo muvyeyi wanje. Kuko baje bakabona mufise atelier ntibatinya kugusigira ayo mafaranga. Kubera iyo muvyeyi wanje yari yubatse izina ryiza n'abana biwe rero barabizigira. Rero umuntu yagutumye ikintu araguha, nimba gutumye imiryango canke iki yaca kubwira okay nangahe ni 2 millions, okay reka ndaguhe 1,5 millions, ukacuja gukora muri ayo nyene. No mutaye. Okay, est-ce que le matière mukoresha mu gukora aya meuble mukora muyakura hanze canke nayo ngaha nyene wacu? Ntituraronka uburyo bukwiye bwo kushobora kuyakura hanze. Hari yava hanze tugurira kubayakuye hanze, mugabo twebwe natwe turashaka kubikora nkuko mubona ngaha kuri bio aho hanze mu dusanzwe twaciye tugira kenkayeri. Turadushaka yuko ibintu byose tuza turakenera tuza turabigurira iwacu. Kukumba tuja kubitora hariya nari tuzotinda dushika ahantu rero natwe twishikira hanze tukabizana. Tukaca dusanga ivyo turiko turakora biratworoheye cyane. Kuva mutangura rero challenge umaze guhura nazo, cyo kimwe n'abandi entrepreneur bose, shaka mumbwire challenge imwe umaze guhura kandi sio irahari nutayitubwira uzotwirisha. Ndashaka mutubwire challenge imwe. Hariho challenge ushobora kuba warahuye nayo ukavuga ati en tout cas aho ngejeje ACCAS ndabihevye? Narahuye na challenge ikomeye. Narahuye na challenge ikomeye, narahombye miliyoni hafi 30. Muri aka kazi ka entrepreneuria gukora ibintu by'imyuga ubigiyemo nabi urahura n'ibibazo cyane. Urashaka kuronka amakomande menshi ukabicangana ugasanga uri kubijera nabi, urumva ukeneye amatara menshi, ukeneye abakontable, ukeneye
rero je nari comptable nkaba vyose nkaca nsanga na vyononye hari amadepense nakoze initire niretrouva hafi 36 millions gutyo ndagira ibibazo byinshi vraiment ndahagarika ico gihe ndahura n'ibibazo byinshi umuryango baravuga none ibintu nibiki harageze n'igihe mvuga jewe nohunga igihugu ndagenda naranagihunze mbere igihugu ndavuga nti je ndagiye je kuko ayo mahera ntaho mbona nzoyakura muga mu nyuma umuryango uravuga reka tukugurishirize inzu baragurisha baraja hamwe baragurisha inzu baca baravuga ati mugabo utegerezwa kwemera ko utazosubira kubikora kubera uraturuhishije turagwaye tiko turagwara ama hypertension n'ibiki muga rero jewe ndagaruka baca bansabira akazi muri entreprise ndayikoramwe umwaka ndabanza ndaruhuka mu mutwe mugabo nkaze numva abakiriya ba kera barandondeye ndababwira muhira nti jewe ubu ntivyasubira ntimuzosubire kugurisha muzoce mureka bamfunge muga ndasubiye gukora ndasubiyeyo sindayagisha cyanda ndipanga neza ndakora ndidemarka ndakora bien ndapanga ibintu ku buryo bumbere aba jeune bose baheza mu muryango ndiko ndabaha akazi ndiko ndabigisha imyuga mwe twoja kuri atelier mubona abakuze banje babiri mwe namwigishije gupuriza irangi nka meuble akayipuriza neza ubundi ndamwigisha ndiko ndamwigisha menuiserie nk'ubu bariko barakora ibikoni uwonye ubu muhira iwabo iyo ataza uba bari hehe urumva ko kiba ari kibazo abantu muri family nta muntu n'umwe ashomereye nca ndababwira ni muze nga duke ndonka muratoronka kuko ari umugani uvuga ngo de charité begins at home une charité bien ordonnée commence par soi-même tugezwa gutangura guhuguza abe muhira ukabona ko wagize clean muhira ari bon hanyuma ukacuja kwangaje abantu tugatanguza abantu bagakora tukingaho nyene ico kintu uvuze ntimwibaza yuko hari umuntu yavuze ngo ikimenyane cica business mugare kaca ndakizana nanje muri sens ya famille plus ushira abantu muri famille ukabazana muri entreprise yiwawe nta mbami bitera ugasanga nk'ubu ndazi ariko arakora ibintu n'abavuga ati jewe urya ntanyirukana birahari nyene kubera ukuntu baba bakuzi baba barakubonye barashobora hariho n'uzana hafuwa pasa yari wambwiye hariho igihe nigeze kubura amahera yo kubahemba ku kwezi acavuga ngo umvirizamo nimba byakunaniye ngo tubwire dutahe urumva muri famille mugabo niba nk'umuvyeyi abana ntushobora kubirukana ufata ko ari abavyeyi biwawe ucugerageza ukabaha bashira sous responsabilité y'umuntu atari wo muri famille ati mutubasha urya ni mugende baca baba oblige yo kugira uko sino ivyo birazwi vraiment ikimenyane ko cica ibintu mugabo ni ikintu ntubareka ngo baje kuyerera kandi oya donc bisaba kuba encadrement nziza gusa encadrement okay nari maje kubaza challenge wahuye nayo ubu nkene utugira indi challenge umaze guhura nayo ariko yoyo ikakugurira indi miryango imuvuga ati iyo ntahura n'iyi challenge kite kintu sinacari gushoboka nigeze gukora ama meuble yo muri Kazoza FM yari table ndazikora baranyizera bavuga ati twakubonye kuri Twitter ati werere tugomba tukwizere akira amahera agenda ukore barayama nca ngenda gukora ama design yiwanje ndayajanye ntibayakunze bavuga ati aya wari yabintumye aravuga ati bo tishira ngaho muga ntitwabikunze cyangwa none mwe mashaka ibimeze gute baca baranyereka iyindi foto cyangenda mfata amahera ndarondera amahera handi hantu ndafata ideni ntibajye abantu sino badeseve kubera hakutakaza umukiriya fu muhomba amafaranga reba ndumva nyene ko aho hantu abo bantu nkoreye meuble ndakubititse vraiment mugantegerezwa kuyabasubiriramwe kuko n'umuryango nzoba nzibiye ni media bashobora kukuvuga nabi candagenda ubwo nyene ibintu bari azabona nzanye imodoka ndabipakiye ndabitwaye ngo kubitwaye ngo yango basinguzo fu mu bitwaro uzanye ibindi nto ya jenyi zigenda kwere candagenda nakora ijoro n'umuranga ya produit yashaka
azabona ndayimuzaniye après des jours cavuga ati okay nubu nshitseho hajya ninjiye hajya muri Kazoza FM sindinda kumara umwanya munini bavuga ati ni wa wundi baca ambira byaciye byugurura imiryango abaca baza baragukomanda usanga uriko urakorera abantu benshi kuva mu 2017 gushika ubu en tout cas novuga yuko uri umuntu ufite experience nini muri domaine ya entrepreneuriat ni ikihe kintu mwumva mubwira abandi ba jeune canke abandi ba jeune entrepreneur en général impanuro mwobaha canke ikintu mwobabwira aba jeune entrepreneur ico no impanuro nobaha ikintu ca mbere urufunguruzo rwa mbere ni kwimenya icuri umaze kwimenya kuko umaze kwimenya icuri biroroha cyane kuko iyo uri kuraca mu bintu by'iwawe nubwo biba birimo ingorane haraza ikindi bibihuhusi biguma bigukwita hariya mugabo ivyo bintu uguma wumva umutima ugusunikira kubikora rero iyo utarimenya icuri urahura n'ibibazo byinshi birasaba gusubira inyuma iyo ubona hariho n'umuntu ataritora urasaba gusubira inyuma ukabanza ugatuza n'imbarakazi ubu urasaba ahantu ukagasaba ukaburagira experience bigasaba kubanza gusubira inyuma kugira usimbe neza kuko nta wiruka nta muntu agusize iyo ari igihe cawe co kubriya cyangwa kuduga umusozi ukashika osome uzubona bishitse bisaba kugira iyo perseverance kwihangana aba jeune entrepreneur b'iki gihe barahura n'ibibazo byinshi byo gushaka kuduga banyaruka byo gushaka gushika kure bihuse bagasimba ama etape ugaca usanga bariko barakora ibintu bariko bafata amadeni ugasanga bariko bagerageza kuboneka kugira visibilité kugira ngo bakavuga bati ninashika hamaze gushika kwirya some bizoba byoroshe ko abantu banyizera ugaca usanga bariko baraharimo amaronetete menshi ugasanga n'abateka mitwe aho kuba umu entrepreneur ugasanga nk'umuntu bamuzanye ariko baramugirira ama couverture médiatique ku ma TV n'ibiki mugano yakoze amascam mwemwe abantu bamubonye ku ma TV ati umuntu mugasanga au fond afise ibibazo yubakiyeko by'amafaranga amadeni n'ibiki yafashe kuko no kugira ushike ngaha kuri media abantu bakurondere ni wundi muryango bawugurutse hari abantu rero bashaka kuyishika ko media bataranatanguraze ugasanga n'intahe ariko arashinga n'izafo kugira ngo abantu barabamotiva ugasanga bayiha ubuzima bw'ibikomere kubera iki hari ama etape aba entrepreneur ni bagende buke buke bakunda akazi iyo haje challenge batuze bagende buke buke voilà ibintu bitatu ntahuye urasabye la patience urasabye l'honnêteté mais no gukora cyane okay mpera heza naye ma project mufise muri Madico muri Kazoza muri Madico dufise project zo gukreya ama entreprise kugira ngo dushobore kwangaja abakozi benshi bashoboka dutanga ubuzi ama project menshi dufise ari anko ama projet turagomba ko imyuga izobikorwa menuiserie sudire ibintu bya garnissage y'intebe bizoba bikorwa cyane n'abagore ivyo bintu ndashaka kubikora cyane abantu b'abagore bajya abantu usanga bari défavorisé turafise ama project menshi turafise ibyo tuzokora bituma dufasha n'abantu b'ibimuga ibintu nk'ivyo nyene hariho n'amaprojet nje nsanzwe mfise y'iruhande nyene azoba bivanye n'ukuntu Madico iriko iratera imbere azoca ashikirwa ajanywe na social nko gufasha kuko tuba tubona ibintu ama challenge igihugu kirimo donc aho twobwira abagore n'abakobwa ariko baradukurikirana ariko bokurondera niba bari intéressé no kwiga ivy'imyuga bumvise bari intéressé ku mugore yumva ari déterminé gufata iyo bita raboteze ico bita umusumeno umugore yumva ari déterminé gukora ivyo bintu kuja ku mamashini agakata ibintu akikorera urubaho
noryoherwa cyane. Yeah. Okay, mwabyumvise ndibaza umuronderi. Hama nk'umuntu yaturavye akumva ivyo mugira hama akaba yashimye ivyo bintu mukora akavuga ko ari intéressé, adresse mwamuhaniye kugira ashobore kubatora. Bon, adresse twe turafise bureau ngaha kuri Avenue Doroyiwa, ubwo mushike kuri aya mazu ya Musare, hari bureau yacu mugabo atelier twebwe turiko dushinga atelier yacu mu Ngagara. Bientôt izoba iri opérationnel. Ubu twari dusanzwe dukorera mu atelier dukota, mu atelier y'amashure, mu atelier y'igisoda, tugakorera y'ibintu mugabo ubu turiko turagira atelier yacu twarahezagiwe. Niyo atelier yo mu Ngagara iri kwirubakwa neza. Akeneye nko kubona ivyo dukora azodusangaho abone ukuntu tugira touche nziza ku bintu, arahawe ikaze cyane. Ndabashimiye rero cyane kubona mwatwitavye. Murakoze cyane. Twizera ko neje niyo twagaruka muzo twakira. Karibu cyane ndabashimiye. Namwe mwadukurikiye ndabashimiye cyane. Hama nkaba nizera yuko mwumvise yatwibiye utubanga tumwe akoresha muri entrepreneur yakugira ashobore gushika ku rwego agezeko. Hama yavuze kandi n'abafasoni ko abari intéressé n'umuguma ndacinsista ko mumurondere. Hama tukazosubira ubutaha n'indi episode. Hama mugende muri commentaire mutubwire, mufyonde kuri share, mugisharinge n'abagenzi banyu kandi niba cararyoheye mufyonde no kuri like. Bye.